none rero twese tuvyitwararike kuko banyakubahwa bene iyi migambi y'iterambere igihugu c'Uburundi indongozi zacu batuzanira bifatiye ku kuntu uyu munsi baraba bati mbega ko mu Burundi tuza dushika miliyoni 13 z'abantu canke zirenga gato, ati mbega ntibikwiye ko hazaho iyindi mpinyanyiro y'ibikorwa kandi ntikogwe muri demokarasi, kuko muri demokarasi usanga umuntu avuga ngo jumengo ibi bintu nobikora, ngo mbe basha ndabikore, umengo urafise uburenganzira bwo kubireka. Ibi rero vya nyabarega nta muntu afise uburenganzira bwo kubireka, ni itegeko twese dutegerezwa kubikora, sivyo gahemu. Dukomera amashi menshi indongozi z'igihugu. Bavuze bati ko basanze uba amasi yose ariko ararimwa, murabona hahora harara hagahera imyaka 2 hatarimwe, heshi ntihakiboneka. Ubu rero bavuga bati kuri iyi si ndimwa ntitwoguma tuyicisha imyavu y'ikizungu iva muri fomi, kuko iryo uyikoresheje yonyene udashiramo umwavu w'ikirundi, igisogorore ca nyabarega canke ico mu ruhongore, twasanze ata myaka yorenga 3 imirima itamaze kugwara urugara, kuvuga yamaze kugwara umururazi, ugaca usanga umuntu ntaca acimbura. Rero twaramaze kubona ko abahinga barabimuritse, barabona bati ifumbire y'ikirundi ni karahara mu ruganda ntibacure. Burya ifumbire y'ikirundi twebwe twavyize mu mashure, baradusiguriye neza yuko ari nk'isahani umuntu arirako, ntiwofata indya wakaranze neza ugashiramo agasose ugaca uzarurira ku muyange ntibikunda, vyoca biguma usanga ako gasose kavuyemo. Burya ifumbire y'ikirundi mu majambo make icambere gikuru ikora ni ugutega nk'isahani mw'ibango, kugira ngo wa mwavundi w'ikizungu twozana tugashiramwo turiko turatera ibiterwa, imvura iguye arya amazi aho yomanuye uburyohe bwose buri muri uwo mwavu ngo bimanuke hariya mu gisenge musi mu mazi mu kuzimu, ico gisogorore gica gitega ubwo buryohe bwose bugaca bugumaho, igiterwa kiza kirisereva duke duke uko kibishaka. Aho sisabaga yemwe. Kandi n'ico gisogorore twagira tubamenyeshe neza yuko ugikoze neza ugakoresha ivyatsi bitandukanye, kuvuga ivyatsi ibintu nk'ivy'ubwoko 20 canke 25, mwabonye twasize, kuko aha turashiramwo imibebe, tugashiramwo ibicandacanda, tugashiramwo ibifurifuri, tugashiramwo vya mukobwa ndagowe canke mukobwa ndahiriwe, tugashiramwo ibisogorore, tugashiramwo ibiharoharo, tugashiramwo ibitumburi, tugashiramwo ibihundahunda, tugashiramwo ibicericeri, tugashiramwo ibindi n'ibindi. Kuvuga ivyo vyatsi vyose n'ibivumuvumu ugashiramwo, ubitongani tukabizana, uzoca uronka umwavu uryosha umwe wa mbere. Uteyemo igiterwa ni nk'ukurabisha ko gusa gica kijyana akayabagu kigaca cangashira. Abandi bamye bambaza bati none ati gorono uwokoresha umwavu w'ikizungu wonyene ntiyoba atabiye ko twumva nawo nyene uri mwivyunyunyu. Umwavu w'ikizungu kuvuga urya dutora muri za fomi, y'abayire, y'ababagara, y'abayimbura, zaba za NPK dushira kw'ikawa, zirya zose ntizirenze ivyunyunyu 5, ivyo twita ire ariyo azote, hariho n'ivyo twita dukura muri irya imbura tuyita imbura, nayo nyene niko twoyivuga. Hari niyo bita bagara canke tukayita potassium, n'indi twita calcium, n'indi twita magnesium. Ivyo ni ivyunyunyu 5 dusanga mu myavu y'ikizungu. Ariko igiterwa gikenera ivyunyunyu bishika 16. None ivyo bindi 11 uzoronka isoko muri iyi komine kubiguramo. Mbega woja muri fomi bazoguhakanira bati ntitukurenza 5, ati twari umwavu harimwo 5. Ivyo bindi 11 bimwe mu mashure mwiga bita za fere, za silicium, za manganese, za boro, za cuivre, za soufre n'izindi. Izo tuzikura mu mababi, muri ibi bibabi bimera kw'isi. Nico gituma tubwira umuntu duti muri nyabarega dushiramwo ivyatsi
bitandukanye vy'ubwoko bwinshi. Uko ugira vy'ubwoko bwinshi niko uwo mwavu ucusa iyo fumbire y'ikirundi ucusanga iryoshe igaca imera neza ikameresha indimiro bigaca bigenda neza. Nico rero gituma tuvuga duti ifumbire y'ikirundi itegerezwa gutegurwa neza biciye muri nyabarega ariko kandi biciye no mu ruhongore, kuko nta muntu azoronka inyabarega zitatu yoguma atarikamo umwavu ngo have usanga hamwe yoba ari mahanini uwo mwavu wo kwira. Ni vyiza ko twitwararika twese korora, kuko twarabivuze ko atakurima kutajanye n'ukorora. Twavuze duta umwenegihugu wese uyu munsi ategerezwa kwivyukiranya akorora ikintu rupfume ruba urukwavu uhereyeko canke ingurube canke impene canke intama, bizoza biraza nimwaba mufise inama imwe mu muryango uzosanga n'inka mwayishitseko, mbega zibiri zo ntimwozironka. Umuntu akira kuba afise umwete agakira no kuba afise inama imwe nabo mu muryango bigaca bigenda neza. Rero mu ruhongore naho nyene mu gutegura umwavu ko mworora inka rero ushobora gusanga mutabikwiza uko twebwe abafundi tuvyipfuza. Kugira ngo umwavu wo mu ruhongore uryohe utegerezwa kugaburira igitungwa ivyatsi bitandukanye vy'ubwoko bwinshi, kuko murazi urya mwavu gitanga nibirya bintu uba wakigaburiye. Inka ikamwa ico yariye niko twobivuga mu Kirundi. Nayo mata n'inyama kugira ngo biryohe bisaba ko igitungwa kigaburirwa ibintu vyinshi bitandukanye, kuko iruhande bw'ubwoko bw'igitungwa harya tuvuga duti iyi ni inka y'ikirundi canke ya kijambere, uyigaburiye neza ivyatsi bitandukanye hariho iciyongera ku mata no ku nyama. Ku mwavu hoho bwa buryohe bwose buca buza bugashikiraho mu mwavu, bica bigenda neza. Hanyuma ikindi naco, banyakubahwa mworora ibitungwa, kirazira ko amaganga mu ruhongore inka uyiciraga kuruwari bizoziraganga harya ahantu ku mbuga hagaragara, ngo ibi navyo vy'ibisasizo icarire ngo nico gushira ku ruhande ngo iziraryama heza, ngo buca inka ikayangana ngo imeze neza. None ikayangana umwavu nawe udakayangana, ahubwo inka bisaba yuko iryama kuri ico carire ikaziragangako, kuko mu bushakashatsi baratwigishije ko uburyohe bwo nyabwo buzanana narya amaganga y'igitungwa, igaca zirasuka kuri bimwe wasasiza mu ruhongore. Uwo mwavu uteje uzosanga ibiharage bihakwa kureha n'ibi bitoka, aho si sawa gaye. Ikindi naco dusogoroye, bantu mumenyere kujana igisogorore mu mbegeti, bene ubu muco uvuga ngo wiruke n'umwanya ugaca ujana mu ndimiro tugasanga umengo nibigira vyinshi wasize ugira utuntu duke duke ngo wicungere. Twebwe duhamagarira abarimyi borozi ko igisogorore ukijana mu ndimiro n'imiburiburi vyari vyiza ko wimba ikinogo ugaca ugishiramwo ugaca ugipfuka, canke n'ubwo ukirunda hejuru mu busize gira ibirundo binini binini ucuzana ibihundahunda canke ibicericeri canke ibiharoharo upfuke neza, kugira ngo uwo mwavu gume ubongera havuke n'imisiba havuke n'ibikogoshi n'ibindi, kubera hapfutse bigende neza. Nutawupfuka mu gitondo uko haciye canke abantu uko bahaciye bazokwama bikanga ko wakomeye muri uwo murima, azohakwa kuguca n'amande, kubera uzosanga hariho umwotsi uriko urafumba mu gitondo. Urya mwotsi si umwotsi, uburyohe buba buriko buragenda bwumvise akazuba, aho si sawa gaye. Umwavu rero barawupfuka aho mu ndimiro bawusize kugira ngo bazowuteragize.